bega hajya bagutoye utabikwiriye mu mutima wawe nyene urumva ko ujya n'ubugari cyangwa ugatamira n'ibiharago ukajya mukumva kumerewe neza subiza iyo award twebikoga turabifise gusa urabibona uruvyaga rurahari nyimba na master ndeka arakurikirana ikiganiro akaba yumva kabisa ko mu mutima wiwe adatekaniwe atari karamira gaharage canke akagari ntikamanuke subiza iyo award ntitukiri muri amigani ya kera ngo umujyambwe umwe ngatukisha umujyambwe umuntu wese niwe yiha agaciro kubera wowe uri umu artiste uko uzokwifata niko abantu bazogufata harababibona mu mengo n'ubujuje abandi bakayibona kari ugutumwanya mu byo nabonye kandi ntazigera nibagira ndiko kuririmba hiwacu tabo vyizigira kuko umuziki waratuma school rindurira nakanya ndose ko kubosa nka Chany rapira bakambarira papa na mama yuko takigenda kuba umunyamuziki mu masomo takigenda naho yo bari ngabirana ivyo ukora niswata guma ko umire kumere kujya kwikimata tutisha vukurinde begani ndaturiye ko tuyibiri kihanagura abajyabihiye urazi kuva mu muziki katachukumariye bapfanye ifovye ry'amatungo twebwe twaruhiye 2020 inovuga yuko twa concert kumbere nta nimwe imwigize mugira Khadafi twebwe twaretse kugira concert ziri official mu bafana mugabo twengaye wacu twibera twama muri concert minsi yose kabisa n'umusi munimvyi wese ashobora kuvuka karonka gahiti kaja ngaho kwisunzu ry'inzu gaca tangura rero kwifatira mu gahanga abo yasanze ku kibuga izo ningeso mbi bwa mbere na mbere twubahanira ubuzi dukora nama nabivuze wo mfise n'ubwoba je niko nahindura injwi numvise umuraperi kabisa sigaye arapijwe ngiwanje avuga ati kabisa asawundinga nka jewe ngo kukufata control regional nkiriho reka shakibondo genda gahoro gezaho uri kuri trap ubaye sick ndakupakira muri kapona vroom vroom kuri hospital mu bitaro nkaskorora ibipimo mwisaho nkahera kuno nkashika kunyo ngaduga mujisho gushika no muri servo indoto zabo gushikana songs kuri fevo holy shit real life yabo nayihuriye na level bariko bari hepfo ubumenye tubukura mu bitabo ubwenge nabwo buva mu kibano sizoca umugana abana bajyamye yaga Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industrial Buja Flavor. Chakini mukuru chama kibaza mvuga muri industrial Buja Flavor. Ngutuma tubikora reka tuzi dukingurikira Imana. Hamadusura dukingurira mu bakunzi ba Buja TV ndabwira yuko 2021 izabera umwaka mwiza umwaka w'imigisha. Yes, uno munsi rero twasubiye kandi kuvugana na NT Khadafi. Mu bro abikora neza cyane muri overdo, mu bro abikora neza cyane muri rap hip hop bose abikora neza cyane. Ni Khadafi dukunze kuvugana nawe kugira ngo aduhe nuvuga umuco kubwiwe. Abel entertainment we kubwiwe ibona gute mbega music yacu kugenda gute. Ni muri bamwe bantu kwenshi atari ko arakora n'ibikorwa ariko arakunze gukurikirana entertainment cyane benshi arakunze kubaza ati mbega overdo gute mbega entertainment gute mbega hoho muri overdo ko tababona mu bantu bari ko turasirikira cyane bari ko arasirikira cyane mu vuga mu byerekeye muziki ariko turaza kuyagana NT Khadafi kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo byose Khadafi vipi bro safi sana mzee biraza neza na mahoro uradundega ma bro ndadunda turagwa tunadundika tunaanguka afu tunaamuka hapo sawa. Hiyo ni hit song au new song? Ni freestyle. Kati nyama gute kwanza Khadafi? Kati nguruwe kata, kati mene kata, kati nyama kata. Hiyo ndirimbo kwa hili vyayo. Nanje sinzi iyo bigeze gusa. Imigambi yo gukora imiziki gumihari gusa nagiye gusanga ama afrobeat. Donc yari muri style ya afro pop. Muganda vuga ati wapi reka mbanze nikubitira imideo yiwanje ya rap ama ukiri kuri introduce numvise uvuga ngo ibintu bijanye n'ingene entertainment no bandayibona canke ko tutoba turiko turakora twebikoga turabifise gusa urabibona uruvyaga rurahari ni entertainment igene ndayibona bon sino igaya canke sino uvuga ngo iri neza cyane ariko ingorane ziriho kuko ubiravye amaradiyo umwanya avuze umuziki bya bibazo bya zandirimbo zanze ziracavuga bon nta gishasha novuga ko atagishasha gusa mu bijanye n'impano ntawobesha abarimvyi bashasha bariho kandi babikora neza wo mfise n'ubwoba je niko nahindura injwi numvise umuraperi kabisa sigaye arapijwe ngiwanje avuga ati kabisa asawundinga nka jewe uravyumva abana bariho ngaha kwitere bariko barakora mugabo donc urabibona ni ya 6 ntiyagira umuntu azobabesha ni ya 6 yaba amahera aboneka aza twese twarahaciye ajya twarabibonye tuba tuyabona kariyo ntibaduhende
amahera ntayariyo mu muziki ngaha muri entertainment nkuko mwabivuze na mahera arimo kabisa abasani baragerageza bakagira inguvu bakinanata hakakora akaba ariyo n'abakora bashaka icata abandi nabo barondera y'amata urumva ni ibintu bikifise ingorane nyinshi gusa tuvyakira uko bici. Yes, no musire turaza kuyaga byinshi na NT Khadafi aza kutubwira byinshi kuvyerekeye music yacu akubwira yuko amahera ntariho. Aza kutubwira n'igituma amahera adahari nico kugira ngo amafaranga aboneke. Turaza kuyaga na Khadafi kwanza mpereye kwanza kuvy'ibikorwa. Watubwiye ko hari ibikorwa bihari Khadafi ariko muri ya novuga muri rya zina rya Overdue twa dukene muri entertainment. Nini tuko turaryumva cyane kubiva kuki Khadafi. Zina rya Overdue ririho ariko ririho yaba nk'uyu mwaka duhejeje wa 2020 yari fresh sana. Twarakoze album hariho album ya Snoke ari nayo twashimikiye ko cyane naranasohoye na video nakoranye n'umuhungu w'Igitega yitwa Davin mu karere ka Samandari narakoze na part 2 ya Togosh yego bon vraiment nta oga kubera ntitwobeshanya imiziki twarayisoye kandi n'imiziki twe turayifise n'ubu unya kubera sinoguhenda n'ubu je naho umungene umuhogo kwikubitikare no baho nifitiye utuziki twogyohera abankunde imisi mike naho no banaribereye kiragi turiho kandi dukoze duheze mugabo sorry cyambuca wa mugenzi wanje wahari hakurya anye niyo yavuze ati ibikorwa byanje ndabisohora kubera iki mu bantu bataratahura hayema ibintu turimo uravyumva ibintu umuntu nyene yovuga ati ebana nyene cyo influence cyo tuma so umuziki nta gihari kuri no munota nta gihari igikenewe nuko nyene umuntu yobanza karaba izo nzitizi zihari naho bigoye igikenewe ubwa mbere no gushira hamwe tukabanza tukarjana hamwe nk'abartiste tukashira ivyumviro hamwe tukaraba ati inzitizi zirihe ikibituma n'icyahe hama umuntu akavuga ati ubu rero harageze igihe shoha gusora indirimbo nipanze yaba mu buryo bwa video cyangwa mu buryo bwa audio nkakora igikorwa kigatoka apana unye kwera uko umuntu ngagiye studio y'imisi indirimbo iryoshe cyashfa gushira YouTube atantumbero nimwe ibyo nivyo umuntu aba ariko arabanza kuvamo kubera imiziki myiza iriho kandi izokwamaho mugabo gumukorera mukiva nibaza ko bidakunda ari nayo mpamvu ituma twege kenshi kugaragara atakintu gifadika uvuga ati umuntu ari karahiganirwa canke ari karashaka gutora gihari ebana bari ngorane. None ico kintu kizoboneka gute Khadafi kugira ngo ico kintu kiboneke kugira ngo Khadafi novuga Overdue ikore cyane kumbere aho yarigeze isumirize aho yarigejeje canke nabandi baririmbye kumbere bo baracitse intege nk'abo bandi watubwiye ati nashobora gukora atakintu gifatika novuga ikintu gituma akora ibikorwa byinshi bega ico kintu ni gute rero ivyo bintu vyoboneka kugira ngo nabwe mukore muvuga ati tuko turakora akazi nk'abanyamuziki. Ubwa mbere na mbere nobanza gusaba abaririmbyi bareke kuza barabesha baze barareka ibintu bijanye n'ububeshi kubera business yose uzokora ugashiramo ububeshi ntizoramba kubera abantu benshi ngaha mu Burundi twishwe no kutavugisha ukuri no kutabaho tuvuga ati donc jewe mvugishije ukuri byo ntwari iki no homba iki kwa ntushobora kubura umu artiste nama nabivuze ugende ku radio uvuga ngo wakoze business y'umuziki ngo hombe miliyoni 100 hagira umu boss avyumva azogenda afata amahera yiwe ngayazanye muri ivyo bikorwa vyiwawe yarumvise ko wahombye ayo mahera uravyumva ico rero nico kibazo ca mbere cyari gikwiye kuvaho icya kabiri naco umuntu wese akamenya ikibanza ciwe n'umurimvyi wese arashobora kuvuka akaronka gahiti kacaja ngaho kwisunzu ry'inzu gaca atangura rero kuyifatira mu gahanga abo yasanze ku kibuga izo ningeso mbi bwa mbere na mbere twubahanira ubuzi dukora nama nabivuze je ntuzoshobora kuja ngaha abanyura umu artiste ubeshe ngo wambariye ku miliyoni ngo wagize iki ngo wakoze clip y'imiliyoni 3 miliyoni 4 ayo mahera arihe wayinjije gute nk'ubobere yotangura kuducaginga wewe wovugaga ayo mahera wa donc nawe yoba ari umuntu yoba yarayaguhaye batanguye kuyagutoza kwikora ibibaza guhosigarana ngayo uriko rakora umuziki ingorane zinshi zihari kubesha ni bibi abasani mureke showbiz zububeshi ameru yafise uyafise atayufise ntayufise sivyo none ikiniro yacho tuma ngaha mu Burundi muziki jo donc nka kintu mukora muvuga ati abaririmbyi nkajewe ku ruhande rw'iwanje ntarinze dakatisha kure je no saba yuko ubwa mbere aba bantu batanga amadil yo muri aya ma camp nakaze
ego boza baraja ahantu hamwe bakicara bakaraba kayama umuntu abikwiriye umuntu akwiyo power kubera benshi baragenda hajya anya bagatanga ibiturire uravyumva bakaca babahayo mamisyo bakaca baza rimwe na rimwe bacerewe canke rimwe na rimwe bakica ayo makontra bakanka no kumukuramo uwo mu artiste kubera iki yamahera yaha wa muntu ari hari akacaza yumva na gifeel big kana mahera atarayacakira power atarayifata arizo zangorane nyene zuko abaririnzi bamwe biyumva ico bari bataragishikira aha gupersevera nico kintu ca mbere cyo tuma uravyumva ubaho nyene uvuga ati jewe naho bigoye nzohushika kuri iki amahera azoboneka gute amahera azoboneka mu gihe izishiramo za Brarudi za OTB zande zizota tawe kubona yuko ibi bibanza bigaragara byose kuva hanyu genda town hehe bagiye barashiraho amapankarte bakarondera umu artiste bakamushirako bakamuhiyo diri nabone bakagira ico bahungukiye ama publicité aho mahera ariyo ikindi naco abantu benshi barigeze kutugwanya twe dutangwa kudandaza umuziki kuri WhatsApp harimo n'abasani nta murundi je ndabizi yo bayaguze umuziki D-bar canke 5 bar yo ikurungikira kuri WhatsApp ko nyone mudakundana canke atakindi kina gushaka ndabeshye abantu bamwe barataho uwo mugambi baragura naho byari bigoye naho byari biremereye ariko abantu barabigwanije amahera arashobora kuboneka vraiment kuri WhatsApp umuntu akwiyumvamo abantu 20-30 bakwiyumvamo buryo uba wakoresheje mu kuja studio wo bugaruza nukuri kubera hariyo nabagenda muri studio bagakora audio najya bakoresheje ntibanaronkemwo n'ugwasha gwacu bigahera gukorera gutyo onye ubundi buryo nabwo buhari subundi amaradiyo mwebwe ibimenyesha makuru mukora live murashobora gutanguza topic ku radio canke ku machino yanyu ahari hose mukagira live mukavuga ati musani kanaka turamuzanye nanaka turamuzanye turatumiye no mu boss kanaka turamushizaho abanyagihugu ni mwebwe murakubita comment mushaka fast musana afite indirimbo shasha akaja ku radio canke kuri izo channel navuze akavuga ati je ndafite igikorwa kishasha kandi umunyagihugu wa mbere yifuza kugitunga narungike kuri iri kashe canke ko kasha amahanga nuko indirimbo gushikira inbox hama kuyishira YouTube canke kuri aya ma apps yani kuri ama application bize bijeko indirimbo wayironse wayiguze nuwo mu boss atanga icyumviro kuri uwo muririmbyi agira icyo yamufasha nahato mu ubwo buryo amuha iyo opportunity basi yo kumupresenta mu bandi ba boss canke avuga ati nakarashoboye iki kumbure abari abaririmbyi hayabaririmvye abarize bafise nyene ubumenyi mu bintu bimwe amuhigire nako kaza amufashe donc iyo talayi wiwe agerageze basi kuyisupportinga ishikana imbere n'uburyo bwinshi bwo kuronka amahera ngaha amahera mu bantu ariho hama biragoye cyane ko umuntu yofata amahera yiwe akayakuzana ko nk'umuririmbyi atabona ngene azoyagarutse nta rudandazwa rwo guhomba ruhari kandi nta muntu yokora homba nawe urabitahura bisaba yuko abona inzira y'ingene ayo mahera nawe nazoyagarutse je nibaza ivyo byose bica bisaba rero ko mu clear staff mukorana avuga ati twebwe staff ke hari umwe wese ajejwe iki kandi iyo staff ntishira inyungu zaba imbere donc ico bo baje gushira mu mufuko babanze barabe kwanza ico bazoronka sico hama barabe ni neza na neza ko uwo artiste amerita gukorana nkabo je ndanashimiye cyane na label ya Bantu Boy ndabikubaza cyane nayishimira abona ko ari label igerageza gukorera aba artiste mugabo urabibona ivyo mu Burundi nyene ku official label barafise kwitanga boje no bashimira kwitanga kwiwabo ni bikorwa byiza kuko urabona twarashoye no kubonamo no mu artiste tutari bwashobore kuronka amahirwe yo kumenya nk'ikiriku kandi ukabona ko ari ku kivi yaba kuri audio yaba no kuri video nkabona na JJ ndamwibuka igitega je ndamwibuka igitega kera ndamwibuka igitega nkabona level ageze ko nuno munsi urabona ko lebo barimo zagerageje kubafasha kabisa ibintu byitega hageze rero ko nabone batangura gukamisha kumure bashobora kuba baratangwa gukamisha umwe wese afise ngena abikibanga giwiwe
hama nabone baze bavyara abandi ibikorwa by'umuziki wo mu Burundi bibandanye bitagata bisa neza bitagata. Yes, watubwiye yuko byari kuba byiza habonetse ivyo bintu tudondaguriye kugira ngo nuvuga haboneke ca kintu muririmbye avuga ati ikintu niko ndaririmba ariko ejo nzoronka iki, ariko gushaka kuri no munsi ico kintu kiraboneka. Watubwiye ico kogwa kugira ngo ico kintu kiboneke. Kumbe rero Khadafi ni benshi babivuze nk'uwo kwiwabo ariko ntivyigeze bija mu ngiro. Wibaza ko ari kubera iki Khadafi? Ubwa mbere navuze ati jewe ngaha anya mu Burundi ndabizi abarundi n'abantu bagoye kubana, kandi kubana n'abarundi n'akazi katagira umushahara kabisa. Kugira umuntu atahura ikintu sinzi ngene no bivuga. Uramaze no kubona naho batanga ubutumwa mu message ati fasha na karagwaye gira uko nuko, si bose bavyitaho. Uramaze kubona naho umuririmbyi yaba yagize ingorane kanaka bamuserukako si benshi, kandi ari umuntu akora ibintu biryohera abantu mu maclub bigo baramutamba bagira iki. Bisaba ubwa mbere na mbere ko haza wa muntu approving bien ama staff yaguke, kubera hagira umuririmbyi kwikorana wenyene wangu ni ibintu bigoye cyane. Kweli ni ibintu bigoye, nyimba haya aba artiste batari babizi babona bakora indirimbo zibizita twazibona baragiye baracomotse hagiye no kubura staff. Ufise staff urakora akazi neza kandi ugasanga uri kuratera imbere. Novuga ko ari ico kinini kiba kibuze kugira ngo umuririmbyi bijya bintu ntabishike ko ababuze ahantu abantu kandi banamufasha baje ahantu bakadodora kugira ngo bugurure ijya miryango bamwumve. Kuko ngaha anye ngo benshi muratinya Khadafi, uri umuririmbyi ugiye bien sûr barakugaya. Ndabikubwiza ukuri, urabizi image y'abaririmbyi bafise ngaha mu Burundi naho urabizi, ntawo bideha ntawo bibesha image y'abartiste bo ngaha mu Burundi bafise iboneka neza. N'utumbereye bamubwira ati okay tuzoguhamagara, kubera je sinda naguhenda n'imiryango yacu ari imiryango yacu iguha support ndaguhukura no kwigwanako. Hajya rero urinzi ubona umuntu kweri teye intambwe ukabona araronse no aho twobuduhumba 500 cyangwa akariyoni mu muziki, urabimubahira kabisa. Kiba ari gikorwa gikaze cyane, n'imiryango ntitworohereza, harababubona mu mengo n'ubujuje abandi bakabibona ko ari ugutumwanya. Mugabo twizeye agaciro muzokaronka ryari Khadafi? Agaciro wangu kukaronka sikera canke subu canke kuvuga ngo imyaka izoza, umuntu wese niwe yiha agaciro, kubera wowe uri umu artiste ukuzokwifata niko abantu bazogufata. Kubera ubu unye ntitukiri muri ya migani ya kera ngo umujyambu umwe ngatukisha umujyambu. Ivyo onye bihere bihanahagarara mbere, nyimba iryo jambo ryahora ari nakoreshwa muri kino kiganiro abariho rihereye gukoreshwa, kuko biramaramaje mukuru kw'Imana pambana rwako kufa rwako pfugu wawe. Yes, uravuga ngo ari abaririmbyi bagifise inyifato itari nziza. Nuvuga Khadafi bafise inyifato no kugira ngo ndundagura abaririmbyi, ahubwo tubwira mbega umuririmbyi bafise inyifato itari nziza bayifata gute? Mbega abaririmbyi bakifata nabi gute? Tuvuga inyifato imeze nabi gute? Inyifato ya mbere honyene yishe umuziki w'Uburundi n'inyifato y'ububeshi. Iyo ni inyifato mbi, mbese no yita inyifato ni ingeso mbi. Iyo ndayishira mu ingeso mbi iyo ni ingeso mbi y'ububeshi. Ico ni ikintu cishe umuziki kubesha. None ntuvyumva sinariko nakubwira abantu bagira amashowbiz ibintu bambariye canke ngo ibintu bemvestishije mu muziki atari byo vyica akazi k'abandi bantu, ugasanga umuntu ariko arabesha ariko yimba ibinogo by'abandi bantu. Urumva none hariyo nk'umuntu acacika nk'intege, mugabo je birantangaza nkaho mu Burundi nk'umuntu agenda akabesha ku mabije. Tubizi neza rega ngaha anye turagerageza kubaza abandi bantu baba bari muri location ati byifashe gute apopo y'amabije bakatubarira. Mugabo ngaho ukaza wumva clipping miliyoni 5 wayakuye he? Ukora iki? Ukora he? Reka turindire. Yes, Khadafi kubwira ati reka turindire. Ari abaririmbyi bavuga yuko bakorera novuga clip z'imiliyoni 5, bakavuga yuko bambarira novuga imiliyoni 2-3. Khadafi kubwira ati ivyo biri mu ngeso mbi itari nziza, kumbere vyimbira ibinogo abandi baririmbyi. Umuririmbyi kumbere yari ko afise opportunity kuja kwidodorera handi, bamaze kumva yuko bambarira umuriyoni umwe na wa muriyoni umwe umuntu yarafise yo kugufasha, niho bakibikoze kandi nyone n'ingorane cyambu cyawe aho gurana bitumbereje neza. Uvuze ngo wambariye umuriyoni ukigenda kudodora ahantu uri kusaba support y'ibihumbi 200 ibihumbi 300 maniga. Yo lo this is not good man. Nivyo ni ibintu atari na byiza kabisa. Je biranashisha ndakubwire n'ukuri. Wo tumubaho wituririye baho ko nyene wobaye kubaha mu buzima ni byiza. Kubera je sinzotangara mbonye nka Snoke ari karakwereka marara ry'amarara na yavre sayo gufyina kana yiwiwe na yiwiwe na yavre sayo gufyina ne
kandi nayiwiwe kandi nazanye n'ibintu ngo uriko urashaka n'uburyo bwose yamutwara ko ngo yamwiba utazi ngene yaronse ahubwo yobanza gukura mu nzira wewe kwanza kubera avuga ati jewe ahanye ni ubuzima bwanjye buhagaze kandi birazwi nawe rondera gwawe showbiz no mu Burundi kabisa jezira nantwenze Yes kumbere inovuga muri overdue basanzwe ari inovuga muri babaririmbyi basanzwe bakora batabeshejwe kwanza n'umuziki basanzwe babeshejwe n'ubundi buzi bwabo busanzwe mukora mwiwe ku bwanyu nigiki muhanura abandi baririmbyi kumbere badakora gasno ga Khadafi bon mwese arakora gusa mwese ashobora kuronkera abandi baburi cyangwa ukaburira abandi baronke ivyo bintu birashika gusa natwe bon subuhinga twakoresheje cyangwa iki gusa no kurondera turarondera tukaronka cyangwa ukabura ariko nta muntu yoca aja ngaho onye gavuge ngo yizeye ngo umuziki uzontunga uzongaburira ati imisi mbona n'abantu basohora indirimbo bagashira kuma ntuzenye kuma Amazon bagashira kuma iTunes bagashira yego abibona bon bijya ni byiza mugabo hajya natwe ziga information ntitwicaye ntituri bijuju cyane ntituriki turabikurikirana turabikurikirana tukamenya ingene byipasa tukaraba ingene biba byifashe gusa nta nyungu nini ya uharuye ingene umuntu ashira mu mahera nta nyungu nini ya biba bifise gusa biragura izina kandi ni byiza n'abaririmbyi baba bamaze kubikora ni byiza abandanya babikora mwese afise chance yiwe bishobora kugira abantu bimushikanye Yes Khadafi ni kibazo nce nifuza kandi kubaza ati mbega turumva yuko baratanze nuvuga agashimwe k'umuririmbyi w'umwaka kuri RFM bagahe nuvuga umuririmbyi azwi kwizina rya Masterland ku bwanyu no ku bwa overdue team nitugeze tubona mu muririmbyi n'umwe byatewe n'ikiga kandi twari tuzi yuko muri 2020 mwari mu baririmbyi ba mbere bakoze cyane byatewe n'ikiga Khadafi bon ajya mahiganwa ya RFM Chany baza arafise abantu bayategura n'abagenzi n'abaririmbyi je ibintu by'amahiganwa yo ngaha mu Burundi ndamaze kukagura isiri yavyo kabisa nta gishasha wombwira isiri yavyo nayo ni ya andaza abantu muri commentaire cyatangwa kuvuga ngo aramenye ngo isiri yavyo ni ya ubwa mbere na mbere je ndaza abartiste kweri baca binanata bagakora karirimbo urabibona amafinale yegereje urabyumva akagayigira promotion nini kugira ngo abantu bamwumve babe donc bagire motivation kumutora hakaba nabandi biyaranje ijoro n'umutaga bakamenya ati staff izotora donc jirigizwe nabandi bakayimenya bayimenya ikintu bakora babamenye mu ijoro n'umutaga turabazi twababonye ngamu masirikirasyo muri twabona bamana n'abajournalist bosi bibi mwe wese ashobora kuba afite icyo bahuriye ko mugabo ikintu bandiko ndimviye bega hajya bagutoye utabikwiriye mu mutima wawe nyene urumva ko ujya n'ubugari cyangwa ugatamira n'ibiharago ukajya mukumva kumerewe neza subiza yo award uravyumva subiza uravyumva mgenzi kabisa nimba byo bavyarashitse mu mwaka wahera wa 2019 yari yatwaye Fabulous nta nduru twumvise ubu yatwaye Masterland ndabona abantu benshi reaction bagize mugabo nyimba na Masterland karakurikirana ikiganiro akaba yumva kabisa ko mu mutima we wadatekaniwe atari karamira gaharage canke akagari ntikamanuke subizo award ndazo uzoyishirura munsi sinomdodagura yes kubwati bwati rero Masterland rimba iyo bayiyakiza ivyo bintu iyo subiza yo award ariko Masterland twaramvugije akubwira ati award wera yikwiriye nivyo yatweretse twe twabonye umenga yarabikwiriye Khadafi bon yavyeretse mwebwe mugabo je sindi mu bamushinje mugabo navuga ati nimba yumva neza kuko je sino guhenda iyawa duyimpaye je umuntu nari kuyiha ndamuzi ndamuzi wona yikuyiha wari uninde nanise ndafise shwazi ibintu yari hagati ya Estanish na Kiriko nabandi abo bandi peut-être bari gushaka gufata inimero zikurikira kuko ntitubeshanye ubu mu Burundi je sigaye mbona ibintu bya donc ibintu abantu bisunga ama views ya YouTube kandi tuvugishije kuri barayamusumbye inyuma y'ivyo onye ibikorwa bari bafise bigaragara kubera abantu bashaka ikintu kiri gifatika nyene bajya abona rimejeje kudondagura barabifise kandi byarabonetse kabisa barakoze uretse n'ama views n'ama video nta numwe yari munsi y'ama video ari munsi ya 2 canke 3
peut-être na master ndashobora kuba yarabikoze sinazibonye mugabo je narababonye kuri tele cyane ntaho ja ngabeshi Estanish katamubonye mu makolabo canke kiri kukatamaye mu makolabo canke katavuzwe cyane no mu biganiro barabonetse cyane je nyimba rero RFM yo bifise ibindi bintu ifatirako navyo nzi canke nyimba Julie wabo yoba ifise ngene ipanga ibintu navyo nzi byo baba barisunze kritere ntazonzi mugabo je nasabye nyimba wumva mwene wacu akagarukamira katamanuka mu nda sawa witange ukumva naho uri à uri free manika muri studio ni sawa kabisa. Yes, RFM bakubwiye yuko ngo abandi baririmbyi benshi ngo ntibigeze baronka iyo opportunity yo gutwara kajya gashimwe ko batigeze nuvuga bahimiriza babwira abafana babwira ababatore neza cyane je nabikubari guhimiriza birabaho mugabo ibi bintu byo gutora ku matelefone mwana wa mama ibintu byo gutora ku matelefone uzozura bigenda ko bukebuke tuvyubahe tubigendamo bukebuke kabisa ibyo ni ibintu bihanitse ni ibintu by'abazungu kuko jewe mbere mbashima nk'umuntu yerekana preve ko birorosha umuntu umusana adashimye kumuhamagara ati no mugirisha ingo tuye mu mashini wacu ngibi ibintu ko bipanze biruko unye cyangwa ushaka bakanabigusohorera bien bakabikwereka ati amajwi yagenze uko unye mugabo bagumye bidoga nawe ukacuguma ukenyura bidoga nawe ukenyura usanga nta natakintu mwashitse kumbure ni nk'ikintu bandi benshi bakunze kwibaza ati mbega ku ruhande rwa Overdue team byerekeye ama concert ho muri 2020 tuzozihabwa 2020 inovuga yuko twa concert kumbure nta nimwe imwigize mugiraga Khadafi tuyembere ntiduherukana concert 2020 rero nk'abafana dukunda Overdue team gute 2020 ho na kimwe mutwemereye twebwe twaretse kugira concert ziri official mu bafana mugabo twe nkayi wacu twibera twama muri concert misi yose kabisa twe twama muri concert aha anye kabisa umuziki turawucana turigira hano tukifatira nyene akanya tukicura rangira kabisa concert turazikora twaretse gukora iz'abafana ziri public hama kubijanye naona 2020 turifuza n'ivyo gukora concert kuko nta mwaka numwe tutigeze twifuza twe gukora concert gusa twararaba ngene ibikorwa byifasha bajya ntoje gukora concert kwanza promotion idafaditse atari promotion kwiye kabisa umfati promotion yakwiye ndashobora kugenda nyene nkaririmba indirimba abantu bakayumva bakayitahura kuko je ndakubwiza inkuri ingoma Overdue dufise twege kuri se ndakurahiye naho twozivuza ngani turirimbe tugatamba gusa nta muntu atojambinga nahagaze nta numwe atojamba nukuri ndakubwiza ukuri mudunduriho yo ndakubwiza ukuri wawe Jawanya nk'indirimbo fise je ndazumviriza rimwe na rimwe nkiyumviye nkavuga ati mana yanje kweri sukwiduza cyane kugira iki warampaye ingabirano ndagushimiye cyane ibi bintu ndabikengurutse nkiyumviriza kabiri gatatu maze kuyumviriza uko onye nkaca mvuga ati je ndafise abantu ngaho hakurya za Kigali hakurya yo nkamubwira ati chako mbanzi kagaruka ya pressing avuga ati Khadafi nakubali mwana wa uma nakubali mambo yako sawa bana nkaca mvuga ati hapo sasa reka nshirire hariya nibikira naho nzopfa bazoguma bibuka umwana wanje azovuga ati bana baba alitumika alifanya kazi kama ni maulaji yangu napata nitakula kama ni ya maharage kubera ari ngorane niba ihari wanyu babaje gupfata kinushitse ko hari abapfanya itunga ry'amafaranga aba artiste baruhiye ayo freestyle igenda gucya mu byo nabonye kandi ntazigera nibagira ndiko kuririmba hiwacu tabo vyizigira kuko umuziki waratuma school rindurira nakanya ndose ko kubosa nka Chany rapira bakambarira papa na mama yuko takigenda kuba umunyamuziki mu masomo takigenda naho yo bari ngabira nivyo ukora niswata guma ko umire kumere kujya kwikimata tutisha vukurinde begani ndaturiye ko tuyibira ikihanagura abajyabihiye urazi kuva mu muziki atacukumariye bapfanye ifovye ry'amatungo twebwe twaruhiye birafise code birafise ahantu vyugariye kurinda usaza utashitse ku kintu wahabiye kuba bimeze uko canke biguma uko sindota meba banyita regional wa karere
Makarere anti Khadafi bro ivyo byose nibibitse man bana ni ngorane bibitse bro urazumva brother donc iyo ni live ivundira rero muri stock ni bien hajya umuvundura ryoshe umuvundura wuzi ariko Khadafi numva muko mumeze neza cyane ariko ari umurivyi nigeze kubaza bagati mbega uwo kuvugenda kuva ushigarukiye mbwira umurivyi wabonye yagumye ari fresh kuri top ameze neza cyane yambwiye ko atamurivyi numwe yabonye ubona n'umurivyi azi kwizina rya Bowden yavuze ko atamurivyi numwe kuva agenda nubagaruka ngo nta murivyi ngo arashikira kuri level yarariko Bowden ivyiwe nawe ni atari byana namucanze sinzi ninge nomuzanye muri interview Bowden arigeze kugenda kuri RFM wangu mugabo reka yigire showbiz jana nambabaje jana narabibwiye no mu presenter wawe yitwa DJ H ndashika ariko avuga ngo yamye kuri top sanga bamwicaritse hanze ndakese bamurindirije je ndashika ndinjira direct ndabibona ndavuga ati no tikumbe tinajewe mu myaka izoza nihagira igihara bazomfata uko cyanavuga ati wa peace your life ya kisani mwanaume gabanya showbiz kwanza kubera je nta n'indirimbo zitatu za Bowden ndumva kuvaje canke zibiri bishashe ibiganiro ndabibona mugabo ibiganiro banzo bicanceling uduha umuziki hama tujajinga ivyo twumva bishashe nayo ndumva kumbure nawe urashobora kuba utarafata umwanya ngo umuzi wanje mugabo umuntu azaraja ku radio kwitapa canke ku ma TV online muri buryo mubireke mubigabanye zamurareka gufite inama kujya no gufite inata genda kwita no gufite inata ifo gukora ikintu ushiramo logique mu byo uvuga no mu byo ukora kubera kuzokugura umunwa wawe ni kuzokwereka isi icuri Khadafi akajambo gato se ikiganiro cyo akajambo gato avuga ku ruhande rw'abarapere bose niki wabwira cy'abarapere bose maniga jewe no babwira ikinyene Chany ifite indirimbo yitwa Mwari Nzoya uravyumva yitwa Mwari Nzoya donc iyo ndirimbo yitwa Mwari Nzoya ni hip hop irimo drill ni new school no bon sinzi ko no gena ndabakababariye canke nkakabaha ka audio ku mu telefone uravyumva kagenda gucya anya tebuka vuba abarapere mwese rengukana gakunga kamwe kakagwa gahiye nkunda kunwa gakomeza abastar mwese Mwari Nzoya igihe natanguru yo muzika kera kuva ku ntwaro z'ababuyoya race narapambana na rumwana tagotswa mweho Mwari Nzoya zimwe igihe natanguru y'umuzika ku ntwaro z'ababuyoya rest in peace narapambana na rumwana atagotswa abana mwese ja kuryama mwese genda kuryama mwese genda kuryama we ngo kukufata control regional nkiriho reka shakibondo genda gahoro gezaho uri kuri trap ubaye sick ndakupakira muri kapona vroom kuri hospital mu bitaro nkasikorora ibipimo mwisaho nkahera kuno nkashika kunyo ngaduga mujisho gushika no muri servo indoto zabo gushikana songs kuri fevo holy shit real life yabo nayihuriye na level bariko bari hepfo ubumenye tubukura mu bitabo ubwenge nabwo buva mu kibano sizoca umugana abana baryamye yaga bajyamye kuko noba namenje noba nakwamye noba nisemye look everything I do is big I talk big man I talk big homes drill nayo ndayizanye ndayihaye promise ring right kabisa ibintu byinshi kubura tari kumenya kuri Khadafi message yose adoye kuri freestyle zibiri nimba wumva uraza kumva byinshi yavuze muri Khadafi ndagushimira cyane bro ndabakengurikiriye cyane zigeshe muraziraranye man yo reka anyu bikorwa turabifise first hari ibikorwa bya Khadafi second hari ibikorwa bya Snoke ariko arategura ibikorwa arafite indirimbo yitwa VA soon turifuza kuyirekura ari nayo izokurikira kuri playlist aho bad cyakurikira indi ndirimbo yitwa vroom iyo yari yitwa Mwari Nzoya ya Snoke yo n'urundi gwego big brother I love you I appreciate you bro sindingana no bikubwira umu artist akaze sana my nigga uri best kabisa best the boss on the planet my nigga got you my nigga bana makonsere lakini best ari ngaha mu kazi
ama concert niko nakubwiye inzitizi zihari concert kuzikora murabaririmbyi batesa mani baririmba fresh concert kuzikora ziwacu tuzama mu mugabo aracyari inzitizi beni kubera aha kwiradi ku maradio hari y'amaelema hari y'amaelema taravamo aha anye mu TV online hari y'amaelema tarasokokamwo mugabo bariko barahera ubu twarababonye hariyo nundi muntu ngaha anye narigeze kuvuga mu minsi yahera kwiradi aje kuduha ama concert abana boy nabonye baramusokoyemwo bari out hariyo nindi elema nigeze kuvugira kuri beach nabonye barayisokoyemwo muri RFR murambabarira je nta mukoshi intera ndabisuyemo nta mukoshi intera mugabo umuntu wese kweri azonkorera erere muri game je nyamavipa nazotuma tabuka nzoguma namusengera mpaka avuyemo urakoze yes akavuyemo hariyo erema zibiri zisigaye zijya zibiri zijya ndanazibona hajya mpaka zivuyemo yes akubwira ati mpaka zivuyemo kubera nyene ibintu byose Khadafi avuze kandi nakoze guca mu ndirimbo kumbe usanga ari indirimbo mpaka vuye kumbe rero tuzasubira inshallah mari kuza kubera Beni behind camera ya risike profile ko ikora neza cyane ndakubwira yuko genda kuri YouTube channel ya Overdo Team sivyo ka bro Overdo Team forever barindire VAV arakara cyane ari nzigo usingana big up beso maniga yes sir